kugira ngo twumvirize inyigisho y'uno munsi tuyishikirizwa na Patiri Jean Baptiste Nijimbere. Tugiye guhera ku ijambo ry'Imana. Abigishwa ba Yohani baca baza kubimutera byose, niko guhava agakuramo babiri akabarungika kwa Yezu ngo bamubaze bati, uri umwe yimirije kuza canke turorera uwundi? Bamushikiriye bati, Yohani Batista yakudutumye ko ngo tukubaze kuri wa wundi yimirije kuza cabure ko tworindira uwundi. Muri ico gihe nyene Yezu akiza abantu benshi bari basinzikajwe n'indwara, ubumuga canke imitima mibi, kandi ahumura impumyi nyinshi. Araheza yishura za ntumwa ati, gende mubwire Yohani ivyo mwabonye n'ivyo mwumvise. Impumyi zirabona, abacumbagira baratambuka, abarwaye imwembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, aboro barigishwa inkuru nziza. Bisubiye arahiriwe umuntu atazotsitara kubera jewe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turisanga mu nkuru nziza yanditswe na Luka ikigabane c'indwi guhera ku karongo ka 18 gushika ku karongo ka 23. Luka ikigabane c'indwi guhera ku karongo ka 18 gushika ku karongo ka 23. Kandi rero umutwe w'inyigisho uyu munsi ni uri wa wundi twari twiteze canke turindira uwundi. Uri wa wundi twari twiteze canke turindira uwundi. Iki rero ni ikibazo c'umukarismatike akomeye cane, ni Yohani Batista. Muti ni umukarismatike gute? Kuko yaronkeye efizio munda, acaronka n'ingabire yo kumenyesha inkuru nziza kiri munda nyene. Iki kibazo kandi ni icy'abantu b'iki gihe. Abantu b'iki gihe nabo nyene harageze igihe aho bibaza bati, uri wa wundi twari twiteze canke turindira uwundi? Kuko benshi iki kibazo baracibaza. Benshi bahavuye barindira uwundi kuko imyaka yaciye 2000, kuko turabona n'ubundi urupfu ruracahari, indwara ziracahari, ubukene buracahari. None abantu baribaza bati, none uri wa wundi twari twiteze canke turindira uwundi? Benshi rero bararondera inyishu mu bintu byinshi. Hari abaciye barindira uwundi maze bagatangura kwizera iki? Bagatangura kwizera ubumenyi, abumva igifaransa no kuvuga science, bakizera ubuhinga aribwo bita tekinoloji yuko aribwo buzobazanira inyishu, bakizera ibya politiki, bakizera iby'ubutunzi, abandi bakaja muri byinshi, muri maji n'ibindi byinshi, kuko babonye yuko uko yaje siko bari bamwiteze. Ikibazo kandi cyatumye haba inama nkuru ya Vatikano ya kabiri, imaze kuzirikana ijambo ryo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 2 karongo ka 4, niho iri jambo ngo bamaze kuronka mutima mweranda baci batangura kuvuga mu zindi ndimi. Bahavuye bategera yuko ekleziya itegerezwa kugenda mu bapagani, havuye mu rwandiko rwitwa Ad Gentes, ni ukuvuga ko ekleziya itegerezwa gusohoka ikagenda kumenyesha inkuru nziza, kuko iri jambo kuvuga mu ndimi zose n'ikimenyetso ko baronse ubutumwa butegerezwa kubwirirwa abantu bavuga indimi zose, bo mu makungu yose, bo mu ndimi zose no mu bwoko bwose, kwitegerezwa gusohoka kugira ngo umenyeshe iyo nkuru nziza. Reka rero tubanze turabe ivyerekeye uyu mukarismatike akomeye ari we Yohani Batista. Yohani Batista yavutse ku mugore ashaje kandi w'ingumba. Iri jambo kuvuka ku mugore ashaje kandi w'ingumba no kuvuga iki? Igihugu c'Imana nico twogereranya na Elizabeth. Ico gihugu cyari cyashaje, ico gihugu c'Imana cyari cyashaje kandi ticari kikivyara, kuko hari haheze ibinjana bishika 4 atamuhanuzi ariho. Uhereye kuri Marakiya yakoze ubutumwa bwiwe mu myaka y'amajana 480, amajana 460, turabona ko haciye ikihe kininiya atamuhanuza hari. Tugasha twibaza tuti, none Imana ni yari kwirakora cyangwa Imana ni yari kwiravuga? Koko ico gihugu cyari cyashaje, uwo mama yari yashaje. Maze rero uyu Yohani Batista yamutse kuri ico gihugu cyasa ni cyashaje, yamutse kuri ico gihugu kitari kikivyara, cyari cyaragumbashe. Maze rero igihe Bikira Mariya yagenda kuramutsa Elizabeth, abwiwe n'umumarayika ivyerekeye Elizabeth, ni naho murazi ko Bikira Mariya ari uwa mbere yamenyesheje inkuru nziza. Uwa mbere yamenyesheje inkuru nziza ndayimenyesha Elizabeth. Ego Elizabeth yari yamaze kuronka agakuru keza kuko yari afise inda, mugabo yenda nayo yari yamuteye ikibazo. Murazi umuntu koko ashaje atavyaye muri ubu Burundi bwacu, turazi ingene baheza bakamufata. No mu Banyisirayeli niko yari ameze, avuga ngo bantu byara we waki. Murazi ibyo batuka umuntu atavyaye, hageze nk'akantu nagato yakora ngo niko nta gitangaje kirimo, kuko waruzanga uri ntabyara. Maze Imana yaramwibutse
arasama mugabo asamira mu busaza bicaye bimutera ikibazo, bimutera igikomere kiza congereza ca kindi yari asanzwe afise. Kuko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo yamaze amezi 6 yose yiyegeje. Yari yiyegeje kubera iki? Kubera abantu baza kwitwengera ngo murabe ngo murabe wa mukecuru ngo afise inda, umuntu agenda yunamye afise inda, bose baza kwitwengera, bose baja kwitwengera maze bikamutera ikibazo. Ni naco gituma yiyegeje amezi 6 yose. Maze hamaze kuza Bikira Mariya, yaje yuzuye mutima mweranda, yaje yuzuye urukundo, yari afise Imana muri we. Ni nawe yamumenyesheje inkuru nziza. Inkuru nziza yamubwiye niye, yamubwiye ngo shalom, inkuru nziza y'amahoro. Kandi iryo jambo shalom koko ryarakoze mu buzima bwiwe, kuko bimwe navuga ni Yohani Batista yaronke efizio mu nda, yaciye aronka efizio amaze gukira igikomere nawe cyo mu nda, yaciye aronka efizio, hanyuma aronka na karisme ya evangelisation. Aca atangura kumenyesha inkuru nziza nyina wiwe amukubita inkokora ari mu nda, ati haraje ukomeye, haraje ukomeye, ubone ubuje wari we. Maze araheza amenyesha inkuru nziza nyina wiwe ati warakomeye, ni nyina w'umukama, kandi aho harimo umukama muri we. Yatanguye gukorera evangelisation mu nda ya nyina wiwe. Niho navuga ni umukarismatika akomeye. Hanyuma Elizabeth nawe acaronka ingabire y'ubuhanuzi, prophecy. Nino hacavuga ngo mbega ye mu biteka daritewe niki, kubona nyina w'Imana aza kundamutsa ngo daritewe niki. Hanyuma Yohana ari mu nda yagize iki? Yagize umunezero, kuko ari inkuru nziza imenyekanye. Hacika iki? Hacika umunezero. Iyo hatari umunezero nta nkuru nziza iba iramenyekana. Abakristo benshi rero bashobora gusanga ari abantu atakanye muneza bafise. Hariho umudagi umwe w'incabwenge, mgasinze ko ari incabwenge, sinzi ngene no bivuga, yitwa Nietzsche. Niwe yavuze avuga abakristo ngo mbega yemwe nizo bakiza umukiza wabo, ngo kubera nta kanyamuneza bafise. Koko iyo umukristo ataratangura kugira kanyamuneza ntaba aramenya inkuru nziza, kuko iyo nkuru nziza yo ari inkuru nyabaki. Inkuru nziza izana umunezero. Yohani Batista yaciye agira umunezero igihe yari mu nda, yaciye atangura kwigina akiri mu nda, yatanguye kugira ruwanje akiri mu nda, maze bose binjira muri ruwanje, kuko na Bikira Mariya nawe nyine yaciye atangura kunina Hazimana. Maze rero uyu Yohani Batista twumva yaronkeye efizio mu nda, aronkera na karisme mu nda, niwe yahavuye aja mu bugaragwa. Yagiye mu bugaragwa. Ubugaragwa no kuvuga iki? Ni kuvuga ca gihugu caracitse ubugaragwa, cyabinjana bine abantu barumye. Cya jambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi kigabane ca 8 karuhuko ka 11, aho umukama yavuze ati nzotera inzara muri iki gihugu, nzotera amapfa muri iki gihugu, ariko ayo mapfa ntazobara amapfa y'inzara y'ibyo kurya, ntazobara inyota y'ibyo kunywa, nzotera amapfa y'ijambo ryanje. Maze abo bantu bari barumye, aho hantu hari hasigara ubugaragwa, n'abantu bari bagisenga, abantu mbwa bari bakeneye urukiza, ariko ntibaronka ijambo ry'Imana. Imana yari yarateye ayo mapfa, Imana yari yarateye iyo nzara, Imana yari yarateye iyo nyota, atari inyota y'ibyo kurya, atari inzara y'ibyo kunywa, ariko yari inzara y'ijambo ry'Imana. Maze niho Yohani Batista yagiye mu bugaragwa. Yaragiye mu bugaragwa, muri ubwo bugaragwa araheza aratangura arasemerera. Yasemerera avuga ati nimusohoke, mw'abantu nimusohoke mwumvirize inkuru nziza. Yari agize inkuru nziza aje kubashikiriza. Iyo nkuru nziza nayo si yindi, nahavuga ati ubwami bw'Imana buri hafi, nimwigarure, nimwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Turarisanga muri Matayo kigabane ca 3 karongo ka 2. Inkuru nziza Yohani Batista yashikirije ari mu bugaragwa, arasemerera kuko yari mu bugaragwa, ati mw'abantu muri mu bisagara, mw'abantu mwamaze ubuhewe mu vyisi, nimusohoke mwumvirize inkuru nziza, nimusohoke kuko Imana iri hafi, Imana iraje, umwami araje, kuko batubwira ngo ubwami buri hafi. Ubwo bwami n'ubwami buwe, n'ubwami bw'Imana, n'ubwami bw'Imana. Ubusanzwe rero bavuze ngo ubwami bw'Imana, kumbure twebwe turacari bato, abakuze ni bake babonye intwaro ya cami. Igihe rero ubwami bwaba bwasubiriwe n'ubundi, baraheza bakamenyesha abantu, baja kumenyesha ubure ku ngoma wari we, ati himye naka, kandi ubu ibyiza bigiye kuba nibi. Ngira naho tutabaye ku ntwaro ya cami, turibuka kuri Republika ya Kabiri, benshi ndibaza ko bariho kuri Republika ya Kabiri. Igihe Republika ya Kabiri ishitse niho baciye batangura gusohora ingingo, baravuga bati ubu rero ubugererwa burahavuye, ubu rero ubugabire burahavuye, ubu uye abarebewe n'ibi bagiye kubohoka. Maze iyo ni inkuru nziza. Abo boro bari bagaraniwe n'ikiri ubugererwa n'ubugabire n'iki n'abari baboshwe n'ibindi, baciye bumva koko ko ari inkuru nziza. N'ahandi rero nuko byari bimeze, umwami iyo yamaze gufata igihugu baca arungika abantu biyo kuja kumenyesha inkuru nziza, bakayimenyesha bakiri kure ku misozi basemerera ati uyu umwami ni naka,
ubu uwirindwi igiye kumera uku n'uku n'uku, nimwakurikiza izi ngingo ziwe muzoronka akunguka kanaka. Maze rero na Yohani nivyo yavuga ati ubwami bw'Imana buri hafi. Ubu ingoma zahinduye imirisho, uri ku ngoma ninde? Imana iri hafi n'igice mu bayo. Turasanga mu nkuru nziza yanditswe na Matayo ikigabane cya 5 aho avuga ngo murahiriwe mwebwe boro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Ntimuhiriwe kuko muri aboro, muhiriwe kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Kuko uwo mwami aje ni umwami aje kubohora abo bose baboshwe. Ni umwami aje kubohora abo bose baboshwe. Uwo mwami ni umwami mwiza aje kubohora abo bose baboshwe n'ingoyi z'amahanga. Aho mvuze ingoyi z'amahanga mu Gifaransa ni les forces étrangères. Ni ukuvuga ingwara, ukwihebura, ibikomere, ibi byose byari biboshe umuntu bituma umuntu atamunezero agira. Uwo mwami nicyo kimuzanye n'abo bantu bose bagowe. Ngo murahiriwe mwebwe boro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Niyo ushobora kumvira ijambo ry'Imana nawe urashobora guhirwa umunsi wo kumva inkuru nziza, kumva ko ukayakira, kuko ntaza ku nguvu. Imana yaturemye itatugishije inama, ntizodukiza tutabishatse. Utabishize mu ruhara rwawe Imana ntizogukiza. Utayugururiye kuko yinjira mu buzima bwawe ku buryo ku rugero nawe uba wayugururiye, ntiza ku nguvu. Ati murahiriwe rero mwebwe boro, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yohani Batista yavuga ati nimwihane muvuga ibyo mwakoraniye na Shetani, muyihakane koko muvuga uti ndahakanye Shetani, ndahakanye ibikorwa byayo, ndahakanye n'ibyaha binyosha, koko ubu ubwami burahindutse. Ati nimusohoke muve muri ibyo murimo, nimusohoke muri ibyo byose mwihambye, ngo nimusohoke. Abo bose koko atamunezero bari bafite, nimusohoke kuko umwami mwiza, wa mwami yitwararika abantu bato, wa mwami yitwararika abandi abanyamirembe ari hafi, agiye kubasubiza agaciro. Iyo niyo nkuru nziza Yohani Batista yamenyeshereje mu bugaragwa. Abantu barasohoka baja mu bugaragwa. Bwa bugaragwa no kuvuga ikintu, kuvuga hantu hamwe Imana yacyororera igihugu cayo, hamwe yabatwaye imyaka 40 kugira ngo ibanzi bakuremwe bigirwamana byari mu mitima yabo byose. Rero niho yabahamagariye kugira ngo basohoke bave mu bisagara baje kumviriza ryajwi, kuko Imana ije hafi kugira ngo bitegure gusanganira umukama. Yohani Batista rero ni nawe yahavuye amwerekana kuko arakomeye. Yarafise ingabire y'iki? Ingabire y'ubumenyi. Yohani Batista aravuga ati ubwami bw'Imana buregereye. Hama araheza aramwirukana ati nguyu mwagazi w'Imana, nguyu mwagazi w'Imana ukuri igicumuro c'isi. Yaramwerekanye ati nguyu, koko n'umuhanuzi akomeye. Yarafise iyo ngabire y'ubumenyi aho abandi bose batamumenye we yaramumenye. Ati nguyu, aramwerekana. Yarerekanye rero uwo mwami mwiza aje. Ninde? Ni Yesu akura igicumuro c'isi, uwo mwagazi. Maze uwo mwagazi batubwira turabisanga mu gitabo c'Ihunga, ni wa mwagazi wabagwa amaraso bakawushira ku gishima ryango, ari igihugu c'Imana bakarokoka, maze abagwanye igihugu c'Imana nabo bakatikirira. Ukuri igicumuro c'isi, igicumuro c'isi ni ikihe? Ni kutemera Yesu Kristo. Igicumuro c'isi ni ikihe? Ni kutemera Imana. Igicumuro c'isi ni kutakira ishaka ry'Imana kuri twebwe. Maze rero ni yamwerekanye ati nguyu mwagazi w'Imana ukuri igicumuro c'isi, yaramwerekanye. Mugabo rero tugiye kuraba, harageze igihe umukarismatike akomeye biramukomerana nawe, kuko yarigishije ibyo yigishije aravyerekana. Uwo yigisha aramwerekana Yesu, kuko baramubona abantu kandi yarakomeye, abantu barahinduka, abantu barasubira gusenga, ariko mu nyuma biramukomerana kuko yahavuye aja kwigisha ibwami naho. Sinzi rero ko ibwami yahavuye inkuru nziza. None ni yari inkuru nziza ibwami kwa Herodi? Mbaza nanje nkubaza, sinzi ko yabaye inkuru nziza, ariko turaraba icyavuyemo. Kuko yagiye abwira ngo iki Herodi? Yagiye amubwira ati yewe ntibikundi ibi bintu mu gihugu c'Imana, subiza umugore w'abandi. Ntibishoboka yuko ugumana umugore atari uwiwawe. Maze havuyemo iki muri ya nkuru nziza aho kuvamwo umunezero? Sinzi ko kwa Herodi yabaye inkuru nziza, ariko icyo mbona cose nuko havuyemo ishavu n'inzigo yo kugira. Maze Yohani acatabwa mwibohero. Umukarismatike bishe biramukomerana rero. Bimaze kumukomerana nawe atangura kugira nte, sinavuga ko yatanguye gukekereza, akumva bamuvuga Yesu, akumva bavuga ngo arazura abapfuye, ngo arakiza abanyamibembe, ngo Shetani ariruka. Ariko aravuga ati ubwo koko genda mumumbwirire, genda mumumbarize. Atuma babiri mu biwe, genda mumumbarize uri wa wundi twari twiteze cyangwa turindira uwundi, kuko uko yaramwiteze siko yaje, uko yaramwiteze siko yaje. Kandi urugendo rwa Yohani Batista ntiwibaze mu rugendo rwa Yohani Batista gusa, nawe n'urugendo rwawe haragera igihe wabanye nanje mu bihe byiza, ngo mu bikomeye unyitaho Yesu. Maze rero Yohani Batista yije mu gihe kidasanzwe, yarafunzwe. Nukuvuga rero Yesu yari yiteze, ntiyaje uko yaramwiteze. Yari ayazi ko ari Yesu, kuko yari yatanguye avuga ati nimwihane kuko Imana igiye guca urubanza, abayigarariza kuko bagiye guhanwa, kuko ishenye yamaze kurega ku giti. Maze yari yiteze yuko koko kw'Imana ija kugaragaza ububasha bwayo, kwiza kugaragaza igikorwa cyayo. Maze yari agati nyarutsa rero, nyarutsa ankure ngaha muri agagaheza ndimo. Ariko abo yatumye bamaze kumubaza ati uri wa wundi twari twiteze canke turindira uwundi? Yesu ntiyaciye amuha inyishu.
Yezu yaciye akora. Twumvise ibyo yakoze, ngo yaciye akiza abarwayi benshi, arahumura impumyi, arakiza ibipfamatwi, arakiza abanyamibembe, arazura n'abapfuye. Ati genda mumubwire ibyo mwabonye kandi mumubwire n'ibyo mwumvise. Genda mumubwire ibyo mwabonye. Impumyi zirahumuka, abarwayi barakira, abipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, inkuru nziza iramenyeshwa aboro. Genda mumubwire ibyo mwabonye. Maze rero uko Yezu bari bamwiteze siko yaje, uko Yezu bari bamwiteze siko yaje. Yaramwiteze yuko ari wa wundi azoza kumubohora akamukurayo, ariko ntiyamukuyeyo. Ntiyamukuyeyo kuko uburyo yagomba kumubohora ntibwari ubwo. Koko icyo yagomba rero ati shinga intahe rero ibyo wemeye, shinga intahe ibyo wemeye. Harageze igihe cyo gushinga intahe mu bihe bikomeye rero. Shinga intahe kuko abapfu barazuka. Ko mugete abapfu barazuka, ntutinye rero nawe, ntutinye shinga intahe kuko abapfu barazuka. Inkuru nziza nuko abapfu basigaye bazuka. Ntutinye shinga intahe. Rero natwe bavukanye, ni kubera ko benshi bamaze gukuramo Yezu mu buzima bwabo, ni kubera ko abakristo benshi arakazuyazi, ni kubera iki kibazo. Uri wa wundi twari twiteze cyangwa turindira uwundi. Uko Yezu tumwiteze siko asa, kanatsinda aje uko tumwiteze ntiyoba akiri Imana, yoba asigaye ari iki, ari ikigwamana. Reka Imana yacu yitwa Imana, mureka ducishe mu nzira ashaka, mureka koko yerekana uko ashaka, ntihabe ikigwamana. Ariko ni wa wundi yaje by'ukuri, ni wa wundi yaje kubohora umuntu. Icyo yagomye kumubwira ati ubu rero ko wumvise, ati genda mushinge intahe mwebwe nyene. Abigishwa bari bati genda mushinge intahe, muvuge ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise, abari ibyo mumubwira. Utabapfuye barazuka. None uti Yohana byahavuye bigenda gute? Iyo nkuru nziza yakiriye gute? Mbaza nanje ndakubaza. Icyo nzi nuko yagumyeyo, kandi gushika naho yashinze intahe n'umutwe akawusiga, umubiri n'umutwe ariko ntibyasohokeye rimwe. Icyo nzi nuko umutwe wa Yohana Batista winjiye mu kirimba, ariko umubiri nawo baja kuwuhamba. Icyo agomba kutubwira ni ko uyu munsi uko twamwiteze siko ari. Ni kubera ko benshi bamuhevye, ni kubera ko benshi uyu munsi birutse inyuma y'amafaranga, ni kubera ko benshi uyu munsi birutse inyuma y'ibiheko, ni kubera ko benshi birutse inyuma y'amaji, ni kubera ko benshi bagiye kurondera ukiza ahandi. Ni kubera uko bari bamwiteze siko yaje, uko twari tumwiteze siko yaje, kandi uko tumwiteze uyu munsi siko yaje ameze. Haba na gato. Ariko inkuru nziza iramenyeshwa aboro. None rero reka tugaruke mu kigabane cya kabiri cy'igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, akarongo ka 4. Ku munsi mukuru wa Pentekoste bamaze kuronka umutima mwerana, batangiye kuvuga indimi zindi. Bivuga iki? Ni ikimenyetso yuko abigishwa bafise ubutumwa bategerezwa kumenyesha abantu bavuga indimi zose, bava mu makungu yose, bo mu bwoko bwose. Ikiremwa cyose kirakeneye agakuru keza. Ko gakuru keza nakahe none? Ni agakuru keza ko kubohoka. Bonne nouvelle de la délivrance. Amen. Bonne nouvelle de la délivrance. Nagakuru keza ko kubohoka kiremwa cyose. Mugare ikibazo ni iki? Nuko abantu baboshe batabizi. Abantu baraboshwe benshi muga ntavyo bazi. Ntibazi ko bakeneye urukiza, ntibazi ko bakeneye kubohoka, ntibazi ko baboshe. Twibuke mu nkuru nziza yanditswe na Luka, hari umufarizayo niwe yatumiye Yezu, arakora ibishoboka byose. Nibaza ko yari yagiye nko mu isoko nkuru ya Bujumbura, aragura za nzoga nyene zimwe zihambaye dushobora gusanga i Bujumbura, kandi dushobora kuzisanga. Aragura n'inyama zikaze zimwe z'Ibujumbura nyene, atari za zindi dushobora gusanga mwijenda aho ntani ziriyo n'izamabuguma. Hanyuma eka arikokora, yari yashizemo amahera menshi. Mugabo rero haciye hazi maraya. Iyo maraya itangura kurira ibicumuro byayo, atangura kurira ibicumuro vyiwe. Hanyuma wa mufarizayo wereje acira urubanza Yesu, ngo yaba ari umuhanuzi, ngo ari kumiyicarimo hose umuhanuzi. Acara arihinyishu si umuhanuzi, siwe wari twatwize, si umuhanuzi siwe, kuko yari kumenya ko umugore ari maraya. Ariko Yesu aramubwira ati nagira ndakubwire yuko uyu mugore akurusha urukundo, naho wikokoye ugatanga amafaranga yawe yose muri koraza Imana jewe. Iyi maraya irakurusha urukundo, iyi maraya iri kwirira ibicumuro byayo, irakurusha urukundo. Bibaze kuba wikokoye, dufate nko mu gutegura ibi bintu, hanyuma kumva Yesu arakubwira ko naho bigize nta rukundo rurimo. Uyu mufarizayo rero yaraboshwe atabyazi, kuko ibyo yakora nta rukundo rwarimo. Yarakora ibintu bihambaye mu kuringaniza no mu gutumira Yesu, ariko nta rukundo rwarimo, nta rukundo yari afise. Iyo Yesu tumutumiye aratubera inyishu. Amen. Kuko nawe umufarizayo yararonse inyishu, yarabonye yuko atarukundo yari afise muri ibyo yahora akora, ko hari habuze ikintu, hari habuze urukundo. Maze rero benshi baraboshwe ariko ntibabizi, benshi baraboshwe ariko ntavyo bazi. Barakenera ko gakuru keza. Tuboshwe n'iki? Turaboshwe n'ubwoba. Umukama yarangijije kandi nawe ashobora kugukiza. Umwuguru umutima nawe ashobora kugukiza. Muti byagenze gute? Narimbaye ukuntu ntazi ko mboshwe. Ntibaza ngo rikomeze. Ibya bintu bavuga ngo ababizi bavuga ngo komportement yaje rikomeze, nguranya kiro ko nyene rikomeze. Nari gipinga, narakunda gupinga ibintu, critique, kunebagura iby'abandi, kutakira iby'abandi, ishavu n'ibindi nikomeze. Maze ingene umukama yagiye kunkiza, yankijije gute? Nuko hari ihuriro ry'abakarismatike nagiyemo, hama nanje ntangwa kuripinga. Abariko baratwigisha none aba batawe abanyamerika ngo baze kutwigisha ibi ndivyo baje kuza kutwigisha ibyo ntitubizi.
ariko mu nyuma nagiye kumubaza ikibazo namupinga, ndamubaza nti mbega wewe muri ubu butumwa bwawe kugira ngo utandukanye ibikomere, guhahamuka n'amashetani ko muri ibimenyetso byose bisa, wowe ubishobora gute? Arambwira ati jewe sindajwe ishinga n'amashetani, ndajwe ishinga n'abantu. Iyo umuntu rero aje imbere yanje nkabona ni umuntu kumbure apinga ibintu, anebagura ibintu, atakira iby'abandi, ati njambona ko ari umuntu afise ubwoba bwo kutakirwa. Aramvutse, nimba aramvutse, nyandicara nk'ipine itobotse. Ngira mwese muramaze kubona ipine itobotse, nyandicara nasubira mu kibanza cy'iwanje, cyane bwa bundi afise ingorane, bwa bundi si komportement ndafise ingorane, ubwoba bwo kutakirwa. Maze naragenda asaba kugira ngo bamfashe kugira ngo ubuzima bwanje buje mu muco, kuko bugiye ubuzima bwubakiye ku kinyoma uba wubakiye ku musenyi. Nico gituma umuntu ari afise ubwoba, ugasanga abantu baraboshwe n'ubwoba budasanzwe, ugasanga umuntu araboshwe n'ubwoba bwo kutakirwa, ugasanga umuntu koko araboshwe n'ubwoba bw'urupfu. Nk'akarorero, nk'umuntu ushobora gusanga hari nk'inda yakorotse imbere yiwe, ni wa muntu usanga afise ubwoba bw'urupfu budasanzwe, ni wa bantu usanga afise ubwoba bw'umuhero budasanzwe. Hariho umuntu umwe niwe byari byagenze uko, maze mu nyuma yumva ngo 2000 ngo umuhero uzoshika, aca arakizwa, aca gukizwa, ashahitana Bibiliya yose ayishira ku mutwe yose. Mu nyuma yari umunyeshuri yiga muri kaminuza, hama cyahera arasara kubera ubwoba bw'iki, ubwoba bw'urupfu bwari bumuboshe budasanzwe. Yumva umuhero urashitse dapfuye, maze ubwo bwoba yarebagize gute avuka, igihe ariko aravuka. Rero abantu benshi turaboshwe tutabizi, kandi turakeneye inkuru nziza yo kubohoka, turakeneye inkuru nziza yo kubohoka, kuko turaboshwe n'ubwoba bw'urupfu. Umuntu wese araboshwe n'ubwoba bw'urupfu. Tumenye ko umuntu wese aboshwe n'ubwoba bw'urupfu, naho uvuga ati ntabwo ubwo mfise, niba batabwo ufise bw'urupfu, Imana ishimagizwe. Ngira inkuru nziza yaragushikiriye, ngira waramenye ko Yesu yazutse. Amen. Ngira waramenye ko Yesu yazutse. Rero abantu bose barakeneye kuvuga kuri keza, barakeneye kuvuga kuri keza ko kubohoka, barakeneye kumenya iyo nkuru nziza ko Yesu ari wa wundi yaje kugira ngo abohore zina muntu wese. Nta wundi rero turindiriye, naho benshi bamukuyemwo, kuko muribuka igihe bamaze ko bari bamwiteze atari kwaje, murazi icyo byace bamukorera. Ubwa mbere baragiye baravuga ati hozana mwana wa Dawudi, hozana rakanira hazguje kwizina ry'umukama, bagenda barasasa hozana, nka kumutara ko ni hozana, bose bagira hozana. Ariko mu nyuma ko bari bamwiteze, babona siko ameze imbere y'urupfu, babona nawe nyine arafashwe. Yuda mu bari bamutanze nawe yibaza ngo ntafatwa, babona arafashwe. Babona arakubiswe birashobotse, babona aramaniswe. Bwa wundi yakije benshi, Imanureka ngo abahita bose bazungagiza umutwe, ngo wakijije abandi ngo Imanureka mugabo Imanure. Hanyuma abakuru b'igihugu n'abasaserdoti ngo none ngo ko wakije abandi ngo bikure ngahoga ngo kuri umwami, na byari suba bari bamanikanywe mbereka ngo ni Imanure natwe gudukore hano umugabo. Hari abantu rero benshi uyu munsi ariko bameze, ni nacyo gituma uyu munsi baribaza iki kibazo ngo niwe twari twiteze cyangwa turindira uwundi, rero ko ushobora kuba uri umukristo hanyuma ugashikirwa n'ingorane, wahora usenga hanyuma mu nyuma ugatangura gushikirwa n'ingorane, hama akakubwira ati ya mana yawe iri hega, ya Yesu wawe ari hehe, nagukure ngaho. Ugasanga rero hageze n'abantu benshi nabo nyene urumva bari kuri uwo musaraba, nawe uri kuri uwo musaraba, kuko igihe wifitiye ingorane uri kuri uwo musaraba ubambanywe na Yesu, ngo rega Imanure nawe we mugabo, ngo Imanure nkure ngaho, kumva ari wewe, ugatangura kubihakana na wewe, ugatangura kurindira uwundi kubera yaje uko tutari tumwiteze. Ni ngombwa rero twemere yuko atwihishura uko ashaka, abanze ahindura ivyiyumviro dufise ku Mana, kugira ngo tumenye iyo Mana ingene imeze. Imana Yesu yaduhishura ingene imeze, ni Imana yemera gupfa, ni Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kurokoka. Ikibazo rero cy'urupfu, Muhammad ntiyatanze inyishu, Buddha ntiyatanze inyishu, Confucius ntiyatanze inyishu, kandi Yesu wenyine ntiyatanze inyishu. Mugabo icyo yakoze ni iki? Yinjiye mu mva atabarukana ishema ashoreye imbohe zose. Inyishu yatanze ni iyihe? Nuko yinjiye mu mva, yinjiye muri rwa rupfu wenyine. None Petero yaciye amenyesha ku munsi mukuru wa Pentekoti ati mubimenye waho ni mwari mwarakuye mu buzima bwanyu, niwe Imana yarungitse, niwe mukiza, nta wundi azokiza abantu atari uyo, nta wundi mukiza ariho atari Yesu azokiza abantu, nta wundi ariho. Abo bose rero bakivuga bati none niwe twari twiteze cyane turi nirundi, mumenye Petero yarishyuye icyo kibazo, yaravuze ati mumenye ko ari we atawundi, wa wundi mwakura mu buzima bwanyu, wa wundi mwigizayo, niwe Imana yatonesheje, none ubu yicaye iburyo bw'Imana. Ariko rero rya jambo ry'Imana twasoma riravuga ngo bisubiye, arahiriwe umuntu atazotsitara kubera jewe, arahiriwe umuntu atazotsitara kubera jewe. Benshi baratsitaye ku
kuko baramukuye mu buzima bwabo kubera atazi ko bari bamwiteze, ariko aravuga ati arahiriwe utazotsitara kubera jewe, arahiriwe ubutazotsitara kuko nintamwigere kuko yaranyiteze, maze ubutazorwa arahiriwe. Rero ugasanga umukristo yari yizeye Yezu ati Yezu azongira ibi n'ibi n'ibi, Yezu azonkiza, maze mu nyuma kubera Yezu yarindiye kugira ngo ushinga intahe, arakeneye gushinga intahe. Rero Yohani Batista yahavuye aronka ingabire yo gushinga intahe mu bikomeye kugira ngo ashinge intahe Yezu, ashinga intahe icyo yemeye, yaronse ubwo bukomezi. Rero natwe tumenye ko muri ibyo bihe aba akeneye ko tumushingira intahe, dushingira intahe icyo twemeye, aduha kandi ubwo bukomezi kuko nta wundi azodukiza atari we. Yarazutse kuko abapfu barazuka, n'ikimenyamenya ni uko yaciye abanza arakora ibyo byose, kuko nagenda babwire ko ijambo ry'Imana niryo ribohora, ijambo ry'Imana niryo ribohora, ijambo ry'Imana niryo rikiza, niryo rifise ububasha bwo gukiza, nta kindi kintu gikiza. Ni nacyo gituma Yezu yamenyesha inkuru nziza ati ibihe byashitse, nimwemere koko uwatumwe mumenye ko ibihe byashitse, hanyuma bigaheza bigakurikira. Igihe bariko arigisha ni naho amashetani yatangura guhogora kubera ijambo ryo ryari rifise ububasha. Iryo jambo ryo nyene niryo riheza rikabohora. Iyo umutima umaze kubohoka, wa mutima wari uboshwe n'ikinyoma, ubwo buzima bwari bwubakiye ku kinyoma, iyo cya kinyoma kimaze kuvaho, koko amashetani arahogora yari mu buzima bwacu. Amashetani arafite amazina yayo, hari shetani bita ikinyoma, hari shetani bita ububeshi, hari shetani bita iyo kwikunda, hari shetani bita iy'ubwoba, hari iyo bita ishari n'ibindi byinshi. Iyo rero ubuzima bwawe bumaze kubakirwa ku kuri, ukamenya ukuri mu buzima bwawe, ukamenya ikinyoma ubuzima bwawe bwubakiye ko, nta kabuza amashetani arahogora. Muti none twebwe ni kubera iki amashetani adahogora? Ni kubera tutari batagatifu mu buzima bwacu. Ubwami bwa shetani ubwami bw'Imana biri uko, byose bibaye mu buzima bwacu. Umwanya ni ubwami bw'Imana, ejo ni ubwami bwa shetani, bwose bukorera mu mitima yacu. Ni nacyo gituma koko ibyo bitaheza ngo byigaragaze, kubera koko tudatomoye. Yesu wenyene yishura Yohani yavuze ngo ese wotuma ukonja cyangwa ugashuha, kimwe ushuha cyangwa ukanya, atesi cyo mugashuha cyangwa ugakanya, ukareka kuba akazuyazi. Ariko Kristo benshi nakazuyazi niko bameze, niba abakristo bo ku munsi w'Imana nakazuyazi, ati wotuma ushuha cyangwa ugakanya mu kimwe, kuko nashaka abantu bakazuyazi kubera ubwami buba bukubayemo bwose. Niba wanje ureke gutambira ku maguru yose, ureke gutambira mu bwami bwa shetani no mu bwami bw'Imana. Niwe tomora ukavuga uti ni wawe Yesu, ubu wanje koko. Nta wundi rero twiteze atari Yesu. Yesu wenyene niwe azodukiza, nta wundi azodukiza. Isi yose irakeneye ako gakuru keza, abantu b'indimi bose barakeneye ako gakuru keza, inkuru nziza yo kubohorwa, la bonne nouvelle de la délivrance. Kandi ijambo ry'Imana niryo rizotubohora, niryo rizobohora imitima yacu. Imitima yose iboshwe n'iki? Iboshwe n'ukwikunda, iboshwe n'ishari, iboshwe n'ubwoba. Nta kindi kizobohora atari rya jambo ry'Imana. Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobagira bidegembya. Amen. Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobagira bidegembya. Maze kubona abantu benshi babohorwa n'iki? Nuko kuri, kubera bamenye ikinyoma ubuzima bwabo bwubakiyeko. Nkuko kwaje nkuko nabibabwiye, nabose kubera iki? Kubera namenye ukuri, kubera namenye ukuri, nkamenya ikinyoma ubuzima bwanje bwari bwubakiyeko, bwari bwubakiye ku musenyi. Nari nzi ngo nikomeze, ariko nsanga sikomeze. Maze ijambo ry'Imana ryanyeretse umuco, ndabona ko atari ko byategezwa kugenda. Maze Yesu arambohora, kandi abashobora kukubohora ubishatse. Amen. Nta wundi rero twiteze atari Yesu, nta wundi azodukiza atari Yesu. Ubu rero abantu bariruka, ko intambara igiye kurangira. Igihe cy'intambara abantu barabona ati ibintu birakomeye, ndashobora gupfa muri aka kanya cyangwa ejo, batangura gukurikira Yesu. Ubu rero abantu bagira batangure kwiruka n'ifaranga nacyo, bagira batangure kwiruka n'ifaranga. Abantu baratigita, barubaka, bariruka amafaranga, bariruka n'ifaranga, bagiye kwibagira Imana. Ariko nagenda babwire ko atari ifaranga rizodukiza, ifaranga siryo rizodukiza, nta kindi kizodukiza atari Yesu Kristo. Petero rero yabigaragaje ku munsi mukuru wa Pentekote, iti yemwe mw'abantu, umwe Yesu mwakura mu buzima bwanyu, wa wundi mwatanga akabambwa, wa wundi mwahereza abapagani, uwo mwashyira mu minwe y'abapagani, urya niwe Kristo, niwe Imana yimitse, niwe mukiza. Kristo ni ukuvuga umukiza, Mesiya ni ukuvuga umukiza, wawe nitegerezwa kuza. Niwe nyene, ni Imana yaravyemeje, n'ikimenyamenya ari iburyo bw'Imana Data, ari ku ngoma. Amen. Ari ku ngoma, nta wundi azodukiza. Si faranga, si kiziki, nta kintu na kimwe, nta buhinga, nta tekinoloji y'aba siyansi cyangwa y'abiki, y'aba internet, nta kintu na kimwe kizadukiza. Naho tuvuga ngo abantu ngo turagowe, ngo turakenye, ngo ni kubera ubukene, ngo basanga ubusa, ngo bitana ibisuma, ngo n'ibindi, ngo nico gituma ingorane dufise, ngo hama hari indyane. Ndabarahiye umutima w'umuntu utarabohoka, nawe uzobohorwa n'iki? Na Yesu. Nta kindi kintu kizobohora atari Yesu. Rero umuntu wari witeze uti mbega niwe twari twiteze cyangwa turindira uwundi? Niwe nyene. Petero yarabivuze ku munsi mukuru wa Pentekoti, kandi n'ikimenyamenya nuko ibipfa amatwi birumva, impumyi zirabona, abanyamirembe barakira,
maze ibimuga bigatambuka, inkuru nziza ikamenyeshwa aboro. Iyo nkuru nziza rero niyihe bavukanye? Ni uko mwebwe mwese muboshwe n'ingoyi z'amahanga, wowe uboshwe n'ingeso y'iyi cyangwa iriya, wowe uboshwe n'iki n'iki n'iki, umenye yuko inkuru nziza uyu munsi imenyeshwa aboro. Niwemere uko uri kose, kuko nujya mu mara yarakize, ujya mu mara yaraje arira ibicumuro vyiwe, Yesu aramushimagiza ati koko arakurusha urukundo. Kubera iki? Kubera ko arira ibicumuro vyiwe. Nawe rero ibyo byose urimo ntibibaze ngo bikubera intambamyi, ariko umenye yuko igihe wokwemera ukakira inkuru nziza, kuko Yesu nico camuzanye, intama yarusha ingene ayitora yarusha nawe nyene akibagira ubuntu bwiwe akayishira ku rutugu, nubwo imuremera ayishira ku rutugu agatahukana akanyamuneza kuko yayitoye. Imana ntidukunda kubera ibyo tuyikorera, ariko idukunda kubera turi abana bayo, ni nacyo gituma ayitahukana ayishize ku rutugu. None rero ngira ijambo uyu munsi umukama tubwira ati bisubiye arahiriye umuntu atazotsitara kubera jewe. Niba nawe mu ngorane zawe waratakambiye Yezu, Yezu aranka kukwishura, warabaye nka wa mugore umunyakanahani yavuga ati ngirira ikigongwe, Yezu akinumira, isaha yawe nuko itari bwagere, isaha yawe nuko itari bwagere, kuko Imana iragufitiye isaha. Kandi nawe ukugura umutima wawe, kuko itaza ku nguvu, nawe umenye niwe kandi nta wundi, nawe ashobora guhindura ubuzima bwawe bugasubira ku murongo. Yarankijije nawe ashobora kugukiza, nani nahazwe.